abantu bakora ubuzi buruhisha bahembwa make sinzi ko nawe urabibona ibyo bintu wosanga rukuri urabona nk'aba bantu bikorera imizigo gadiko bahembwa rumwe uravyumva urabona abantu bimba imisarani sinzi mvuze umusarani yuko abatakuriye rw'uruba bitahura ako barakazi abakuriye ino nabantu bimba amawese bira nabo bavyumva nabo nyene bahembwa rumwe urabona umu taxi vero hano mwibarabara yirirwa gutya ahaza umugore araho twari tukirajya mu makawa uwo mugore acabwira umwana ngo ja kwarirya kinga ngo ya ngo zirya mwango je ngo zontwana ngo ivyo nivyo ga mwana ngo none papa ntiyavuze ngo nimbwa papa yavuze ngo nimbwa so bikuye kuri se biri muri kakazi niko ndavuga bamwe bagasuzugura urumva nk'ubuse yavuze uwo mwana yumva ko aba taxi vero ari imbwa umwana nawe uvuze ikintu agicakira ningo bafise ubwonko bwakira kubi ikintu uvuze aca gifata narumvise ngize homo abwiye nyina ati papa yambwiye ko bajya ari imbwa urumva bikunda kugira burya abagabo no muhiri w'abatajambo bafise uravyumva ugasanga muri komite ariko arabajya umutima mugabo muhiri we atajamba afise ahubwo ameze nk'uwo bagabwa n'umugore nibo bakunda kubigira akazi kacu hari abantu bakigasuzugura muri iki gihugu urazi igituma bagasuzugura nuko nk'ubu unya hagize nk'umuntu abura telefone mu rubanza hagize umuntu abura telefone uzamumva ngo rabira kwa photographe ngo baza DJ urumva ukamenya ni ba bantu bindushi bagowe ataco bimariye umuntu akabwira ngo urazoza kunkorera urubanza ngo uzushike saa 10 diko ugashika saa 9 n'inusu urubanza rugaca rutangira 6 n'inusu none mba kwaba gusuzuguye ucumenguri wa muntu w'inzererezi adahize cyakora rero nabandi usanga byamugoye ukuntu yogombora ibintu vyiwe kuko kenshi baraduha avance hanyuma bakazoza kugombora hariho rero bigora ahaguma kugira ngo amahera ariho ngo bikora ubizane ngo amahera arahari ya avance yaguha yaraheze ukisopa ukagenda ugasohoza amafoto kuko ama imprimante hari gusanga tuko dukoresha ama imprimante azimbye cyane atunze bake mw'uwo muci apana buno webson ubona hano muri quartier no akomeza zitandukanye mu buryo bw'agaciro yego hariho izindi webson usanga bisaba yuko uja gusohoza handi ugaca wisopa ugasohora nk'ifoto nk'amajana 3 ugafata ama flash ukaguruka runda ko za video ukamushira ushitse ngo shira ngaho uzoza gutora amafaranga diko barimwo batuma tutubaho kuko diko jewe ntiwombwira ko ugenda gufotora wambaye ikabutura siko wambaye isandari ngo ure wa muntu yiyubasha babwira ngo ja muri kapuka jayo wiruka none umva abadukwegera nyene barahari kandi nyene nama nabonye mu makapo benshi kabisa bariho kandi bama bakorose no gupfa bagafasha nke bakavunika byama byabaye sinkunda abantu batera imbere bivye canke bagize ibindi bintu by'ubuguruguru ndanezerwa aronka ikintu kivuye mu yashi ibintu gutayego je ndakunda urana nk'ubu diko je iyo mvuye nko kukazi nicaye ahantu ndiko ndanywa akanyobwa kelkonke ndumva nezerewe cyane nta muntu mba nivye nta muntu mba nabeshe mba ndiko ndafungura ikintu navunikiye ivyo bintu uzubinezererwe nawe nk'umwana w'umuhungu yego ndabona uracari muto uracari muto sinoreka kuguhanura diko ntuzuje mu manyanga uzokora ibintu uvunike kandi uzotera imbere asante sana aba bana bavukira Bujumbura diko ntubarera ku nguvu umureresha ihakiri ntumuhatira ku kintu twebwe nkoni zo gufuka amafundo twebwe kubera twavuga yari ya ruguru tugakurira ku nkoni nyinshi yari indero yo kuziko donc batureresha bikaba ngombwa yuko ibintu badutegetse tubikora mugabo umwana wo mu muji umureresha ubwonko uzurambwira ati kijya niki ibintu gikore iki ni ciza ego uretse ko nyine n'agakofe rimwe rimwe gakenewe This is Flash TV, we shine to progress. Tubaramutse bakunzi ba Fresh TV aho muri hose twizera yuko mumeze neza tubandanya tubifuriza n'intango nziza y'umwaka aho muherereye hose mugira umugisha mu byo muri ko murakora ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce Desano bwa Dr. Vlove aka Diko ndi kumwe n'umuhungu wanje mutoya bari karabahereza amasanamu mutabona handi hano namwe yitwa Prince Keys no munsi nabazaniye umuntu mashobora kuba mutamenyereye cyane ariko ashobora kwivuga ugasanga muranamuzi na cyane yuko ari umuntu atari kure cyane ya bino bikorwa mvabwenge tuba turiko turagenda tubahereza umunsi ku munsi mushobora ko hari n'ifoto mwaba mumaze kubona canke bamwe muri mwebwe yana bafoto ya mafoto adasanzwe ntimumenye ko ariwe ico ni kimwe mu byo akora usibye karo n'ibindi byinshi akora aza kubabwira turabakiriye cyane
Amahoro neza. Mumeze neza. Ndakomeye. Yego. Ndakubona kabisa. Intango z'umwaka ziriko zirabatwara gute? Intango z'umwaka bamwe ziriko zibatwara neza abandi kutari neza ko muri December harabaho gusesagura kwinshi. Bamwe baricuza abandi nabo bariko bahiga. Yego. Hari abantu burya ngo mu kwezi kwa 12 babaho nk'abazoca bapfa. Yego. Mbere ukamengagire yiyaho. Yego. Niyumbira ubuzima bukurikira. Voilà. Yego. Cyane burya mu bisagara ngo niho babigwiriye hano akavuga ati ubimaze nk'umuntu akamara nk'amezi 4 avuga ngo ariko arakorera amafaranga azojya ku musi kubunanisha kubunani. Yego. Ugasanga nk'inyuma ya hari nk'umuntu avize umuryango no kuriha inzu biragoranye. Yego. Ari yakorera amafaranga yori hana amezi angahe. Nuko. Yego. Ku ruhande rwawe ubaye nk'uvuga muri rusange ku ruhande rwawe bimeze gute? Ku ruhande rwanje nje ndiko ntangura umwaka neza mbere ndabona nk'umwaka w'umugisha kuri jewe. Eko ndavye plan ziri imbere yanje nahata uvuga ivyiwe benshi babihisha je ndi muri barundi badahisha abanzi cyangwa uri mu babihisha. Oya jewe abo twagendanye barabizi twabanye canke twiganye diko je sinzi kuguhisha ibintu kabisa. Yego je simpisha nk'ubu nk'akarora ufise nko dufate ufise nk'aga project ko kugura imoto uza kuyigura wabibwiye abantu ba canke babona wayiguze burya bajya bagenzi bake tuba dufise turababwira. Jewe nzwi n'abantu benshi mugo mfise abagenzi bakeya. Niko neza. Ego ariko abo bakeya ndabibabwira kabisa. Ako kantu k'abagenzi bake gute nakantu wafatiye ingingo canke wabyisanzemo? Ni ikintu nisangije kuko nasanze abagenzi burya benshi usanga umenga ubumaro batumariye si bwinshi kuko burya termi hari ubu bavuga ngo umujama abajama turabafise diko kandi benshi turabuzuranye usanga mbere contacted dufise ibihumbi n'ibihumbi. Ariko babandi baseruka iyo tubakeneye nibo burya bitwa abagenzi abo nabo burya baranaharurika. Ako kantu niko hari abantu rero usanga kenshi babivanga wa mugani wawe ugasanga aba bajama muri rusangi n'abagenzi ashaka kubyitiranya. Ari hamwe hava n'ikintu nk'ubugize akabazo ugasanga uri kuri dogera hafi igihugu cyose ahubwo we ntiwamenya abagenzi waru. Nuko cyangwa ndo kwakira ntitagutera n'amajambo menshi ntiwidondoye. Nibyo ariko baradukurikira. Jewe nitwa Niyimubona Gilbert umuhungu agira kabiri mu bana 7 tuvukana. Wow. Kuri papa umwe na mama umwe malheureusement mon père n'est pas en vie. Oh là là. Ego yagiye muri 2009. Ego nuko ariko hano mu muci nzwi nka buntu. Nico nagenda kubaza umuntu wa mbere yampaye nomero zawe hari yanditse ko ngo ubuntu photography. Ego ntiyakubeshe. Buntu photography ni izina ry'ibintu nkora. Ego nkora akazi ko gufotora abatari bake ndamaze kubafotora ndamaze kubaca imbere. Turahurira mu mamanza atandukanye amanama mamanza. Ego uboneka nk'umusore akiri muto kubijanye na etat civile. Isa kuri tanga munanditse ngo sa nkanje. Oya ndubatse kabisa sinoja ngo mpuguze ndubatse mfise n'abana 4. Mfise abana 4 ma. Ego mfise abangu 3 n'umukobwa umwe. Ego waricungereye koko mbabona mengo umuntu yavuga ngo warazindutse ari uburyo mbabona mengo umuntu mutoto. Oya sinazindutse kuko jewe aho mbona mperuka gukwiza imyaka 40 irikirarenga ko imisi kuko nayo kwijere 29 December. Ego burya nife yanje biri 29 December ko nshaje kugusunda nkiri muri 20 na donc bitanga imana ariko bikanavana nuko umuntu yifata. Ego twe dans le temps ndavuga ku gihe canje ahantu nagiye ndavuga nko muri secondaire twege twarereshejwe sport. Donc cari kibujijwe kuryama ku mutaga muri interna kuvuga twava mu ishure tukaja gufungura hama tukaruhuka kanya gatoya nk'isaha hama tukagenda muri sport tukavayo twoga dusubira muri etude uko nyene tukabahuko. Ego nza ndabikurikiza gushika n'ubu. Wow. Ego nuko nibereye mvuge kabisa umuntu anakuravye na physique ya ufise character body kabisa ihagaze neza. Ego ariko kandi birumvikana kugira ukwiza imyaka nk'iyo ukiboneka uko umbwira ko atakano ka sport wigeze ucamwo. Sivyo gusa diko cyane. Sivyo gusa diko burya nizinga tuza turishinga ngo ni ibintu by'imisosi bijya je sindavyerekwa cyane. Ndakunda indya z'ikirundi genre imyumbati ibijumpu amateke izi mboga z'ivyatsi urazibona. Eko je burya ntugire ngo nk'umuceri ndawukunda ntugire ngo nk'inyama ndazikunda cyane nibisanzwe.
kuje nkunda indya z'ikirundi mu bisanzwe uvuze nk'umuntu wiko ashobora gushika nko kuri table bagasanga uri kurira nk'imyumbati n'ibiharage canke imyungu ibintu nk'ibyo ubugari bw'ingano amakubi niyo mpamvu wikoreye kurabona yuko ubu umeze neza birafasha cyane ibi bintu byo cha misgere usanga abantu ngo bayiko ngo barajya ngo ice cream ngo bikini zijya sinjya kuri jewe sinjya kabisa izo niho bikubaza ndabifata ariko si kenshi ibyo mfata cyane ni indya z'ikirundi kabisa yego mugenzi urashobora gusoma nk'ikigoro ukacokereza muhira bakagikokereza ukagifunga yego cyane cyane bakagitekana ibishishwa nkagifungura yego ega niko twarezwe diko ikijumbo yego ndabifungura amateke ariko niwe baraba umuntu yirira zino njya kama yego burya bameze na fizike yawe mbona kabisa atari hamwe umuntu yogira ikindi kibazo yego uzorinda usaza udashaje umugani w'ababajene bafisa ko kantu bakoresha ni mu mutwe je en fait ndi umugenzi w'abantu bose aho nshatse kuvuga yuko jewe abana bato turahuza abana bari mu runganwe donc ruri hepfo yanje tugahuza abatama tugahuza abatamakazi tugahuza ibi bintu biratuma ubwonko busobanuka ukabaho uri wa muntu atari kwense nyene mugurukira bose ego nuko je mbayeho mu bisanzwe jewe burya nta n'umuntu yonanira guhuza nawe aya ntigikunda ico kintu kenshi bikunanira guhuza n'umuntu utarashobora kumumenya kuvyumubonerako ivyo mubonerako ndiko ndavuga comportement observable jewe nk'ubu ndiko naramenye kushavura naramenye yuko wa muntu adakunda kubeshwa ncamenye ko ndagutwara hariho umugenzi jewe mvise kandi ndanamukunda cyane wanashaka uwo mugenzi urashaka kumubwira uti nsanga mu kanyosha ndakuronkeye ikiraka agacaza avuye nko ku matafari canke hariya mucarama akaza burya ageze muri vira agacaronka ikindi kiraka ntaba kije acagumaho ako niko mukundira ako numva bugingo rero namumenye burya nama menya yuko akazaza kugakora ari uko turi kumwe atarashikira sindavyizera nukuvuga nkimubwira ntewe ingo plan B burya bihari kuko mbanzi kumanya n'umwanya aza gukwepa agenda ashobora kugera kuri kiosk akabona umukobwa amubwiye ngo fotora agaca biva ntarenge nari nangiye kwibira ngo siripate kubera nabonye muri kumwe none ripate so kamera oya ujya n'umuzungu ni gutya ntabyo guca ku ruhande nuko ikigezweho nico igihavuye kiba kihavuye kandi umwanya n'umwanya ni kwameze ariko nyene ribati umunafana kimaze kubabona karega gatatu muri kumwe maribati gya novuga ko ari nk'umuvukanyi apana kubwa maraso ahubwo kubw'ibikogwa kubw'ibikogwa kuko icambere coco naraciye muri academy yiwe kandi nubu ndayirimwo waragiye muri academy yego muri promotion ya mbere certificat ndayifise namwigiye ko vyinshi ni wa muntu kabisa akerebutse mu vyakora kandi umwanya mumarana ntiwicuza ni buntu photography rero yego barumva mwo nakazina kawe kagatazirano harimo ibintu bijanye na photo je nakumenye cyane nk'umuphotographer komeye cyane mu gisagara kabisa ubwo rimwe na rimwe imbere ko tuca tunabihuza n'ivyo vya nsoro wagiye kwiga muri academy kumbura tubwira ahantu bihuriye n'akazi ukora hari igihe umuntu yibaza ngo bino bintu byo gufotora nk'ubu nkawe numvise unafise n'umuryango ashobora gutunga umuntu ibi bintu birashobora gutunga umuntu bigatuma atunga n'abandi kuko abo bana nakubwiye nivyo bibabeshejeho yego umuryango akazi wo gufotora nyene yego umuryango bayeho kubw'ivyo yego kumbura rero nuwo no bashobora kuba nogurira agafanta kubera ico kintu uravuze ngo ndakaze cyane oya nibisanzwe ndi mu bandi oya urimo oya ikintu gihari buntu tuba tubivuga burya mu bafotografi dufise bakomeye mwa kino gisagara mbere je novuga yuko ni ku rwego rw'igihugu kuko umuntu agiye Ngozi muhurirayo yaduga mu Kayanza GTG za cankuzo hose uragera yego imakamba yego mu bisanzwe ni n'umwuga nkunda cyane ko watumye menya igihugu Diko je nkiri umwana narashaka kumenya Burundi narumva bariko baravuga ngo ukumva bavuze nk'ahantu ngo aha imakamba nkumva bariko baravuga ngo mu Ruyigi ngo mu Cankuzo yego nkumva bariko baravuga ngo ku Gasumo ka Mwaro aho se waragezeyo nkavuga ati abantu nzohashikanwa n'ikiga mugabo veke uyu mwuga byaramfashije nsanga intara zose z'u Burundi ndazizi ubu nta ntara ntarahonyoramwo
intara zose urazizi ego naherukiye umenga kuri Ruyigi umenga niyo naherukiyeko aha muri Noroho urabizi ni wacu Noroho hajya hajya ni wacu hajya twahatembereje utarana fotora kabisa je navukiye ahimuruta urahazi okay ego muri zone Gwegura Gwegura akaye ndumva ikintu nukuvuga ngo ikintu citwa icayi n'ikintu citwa imbeho ibyo bintu urabizi burya no muri yo turiko turakoresha diko uva mu Gwegura iwacu ntuzi ko barage niyo barage nini ifise nibalizwe ninde ni mega iproduiza mwinshi cyane kilobyte ego ni mwinshi niyo ya mbere niyo cyane nahantu heza cyane kubatarahabona nibaze ko bokubita ijisho nko mwirya ndirimbo kumushaha Bface aruka gusubira niho yakoresha bya munyakayanza wacu no kurabya clip tuhabona ego cyangwa barabe intuze ari ahantu basigara ikibanza ciza ciratiro hariya ni ara ibintu bisa n'amashuha ku mahoro yego nahantu heza kabisa hagendwa ingenzi zigiye zitoge asha karibu muze muturabira ahantu hacu ni heza gose yego haramesuye ntiwora hasa neza cyane kwako tuvuga ku bintu bijanye n'umwuga yego ino minsi hari ibintu bimaze imisi binavugwa ariko naravye muri societe buntu mubona bihari ugasanga umuntu akora akazi karemereye akora umwanya munini ugasanga ico yinjiza kiri hasi cyane na zanguva akoresha yego ikintu wowe ukibona gute mugenzi si muri photography gusa je burya namye ndaba kuva nkiri muto abantu bakora ubuzi buruhisha bahembwa make sinzi ko nawe urabibona ibyo bintu wosanga rukuri urabona nk'aba bantu bikorera imizigo gadiko bahembwa rumwe uravyumva urabona abantu bimba imisarani sinzi mvuze umusarani yuko abatakuriye rwuru babitahura ako barakazi abakuriye ino nabantu bimba amawese kugira nabo bavyumva nabo nyene bahembwa rumwe urabona umu taxi vero hano mwibarabara yirirwa gutya mugabo ku mugoroba ntugire ngo amahera atahana ni menshi araruha cyane gahembwa make hanyuma tuvuge ko ari kosa rya societe tuvuge ko ari kosa ry'abakoresha cyangwa isi niko yubatse abantu bavunika cyane nyene bakwiye no kudahembwa kawaida novuga ko isi ariko yubatswe duca tugenda tukisunga Bibiliya gatoya hari ahantu handitse ngo abavyinshi bazobongereza ngo ababike babake nibyo bari bafise iyo ni jambo ry'Imana ni jambo ry'Imana sije ndabivuze biri mu Bibiliya ariko jewe wanje nukuri sino kwidoga kuko igikorwa nama nkora kenshi bampembera ibijanye n'igikorwa nakoze kandi igikorwa kirigura ego uretse ko rimwe ari intambamisha sanga duhura nazo mu buzi ugakoreshwa ntuhembwe cyangwa ugafatwa nabi mu kazi aha ndavuga nk'abantu uzobona umugabo aje muri komite kelkonke ngo wesha ngo jaya muri kapo ndiko burya muri kapo hakorewe imizigo muguguma ngoja muri kapo n'imizigo nayo nyene burya ntiba ari myinshi cyane nuko kapo ukumva ngoja muri kapo itisi yawe wayigoroye neza wambaye neza ishati yawe wayigoroye neza ngo jahajya muri kapo ari umugabo yigeze kubimbwira areze nk'imyaka nk'itatu canke ine ego araza ngo wesha ngo jahajya muri kapo je burya kenshi iyo nashavuye simvuga sinamwishuye naranumye acaragenda abwiranye n'urubanza ngo reka abantu ngo baranze kuja muri kapo no concerne yarabizi yuko kizira acamubwira ngo burya abo bakozi hamwe nk'ububohe bakazi bakigira ngo ndazi neza ko ari wewe woca ukora mu kibanza cabo yabishuye neza uwo catubari bere gutyo ejo bundi hariho n'uwo babwiye ngo ja muri kapo na nyene urubanza arashimika gose ngo ja muri kapo n'umukorege wanje yaciye atora imoto yisubira muhira yaciye azinga ibikoresho tuje nzobasubiza irya avance yanyu ndasubiye muhira ko gasuzuguro no kutazirikana igikorwa c'umuntu mugabo tuvuge dusubire ibaze gufata umuntu w'umupapa nka wewe si umuryango utunze wagiye je nama ndabona rimwe imanza uba wagiyemo nko ku manza ni wambaye n'agakaruvati wambaye agashati keza kagoroye ukumva umuntu ngo korokera muri kapo hewe n'umugenzo canke abantu nibarabona agaciro kabano bantu baba photographe canke baba videographe kenshi gadiko ibi bintu bikunda kugira burya abagabo no muhiri w'abatajambo bafise uravyumva ugasanga muri komite ariko arabajya umutima mugabo muhiriwe atajamba afise ahubwo ameze nk'uwo bagabwa n'umugore nibo bakunda kubigira nayo umugabo nyawe aza agaciro k'umuntu yo kugira ngo ja muri kapo
nimuga ico kintu kabone nubwo batamenye kuri umugabo mugenzi we nubwo bari umusore muto nk'uko kwa Prince numva menga ntiwoje umufata uko ibone ngo aje muri kapa oya vraiment biteye agahinda bisa nabi gose utumufate manu za harama double cabine menga yabigenewe abameze neza ntashobora kwicara ari inyuma kugira afate hari uburyo ujahari kugira ufate manu za mu buryo bworoshe ego bijya naho tubikoresha nabyo burya si vyiza kuko bijya nabyo si sawa si vyiza ko riske zo gukoroka ni nyinshi ndamaze gukoroka kabiri mugabo ndamaze gukoroka kabiri sinapfa Imana iracamfise gusa warahatse wamaze gukoroka ndamaze gukoroka kabiri gusa ibintu vyiza ubu byo dusikaye dukoresha mufata imodoka imwe kazirabajana no kumuhagarara ahantu hanyuma cortege bacako muyifatira kirarengana niho usanga mwana afashe n'aka video katagira sekusi karyoshe no kuraba nivyo biriya bintu wasanga umuntu nka cortege bagenda uri muri ntuze muri rya modoka uko bisimba mufata usanga na image burya atari ziba zisa nabi biraruhisha amaso mugo bifashe uhagaze ahantu ni sawa tukiri ngaho nyene kw'ivyo ibi vy'ubuzi akazi kacu hari abantu bakigasuzugura muri iki gihugu urazi igituma bagasuzugura nuko nk'ubu unya hagize nk'umuntu abura telefone mu rubanza hagize umuntu abura telefone uzangumva ngo labira kwa photographe ngo baza DJ urumva ukamenya niba abantu bindushi bagowe ataco bimariye baza menga nibo menga nibo sofa umuntu umunsi umwe twebwe iyo ngorane yaratubaye kahana ico gihe Jesse nari napatanye nari nagiye gufasha uwapatanye kuko mubuze hari ukuntu umuntu apatana hamagahiga abamufasha kubera kumburira katobifa ego atovyishobotsa ico gihe rero habura telefone habuze telefone ngo iya twaye abafotografe nta bandi mona mijewe burya kuva mvuka ikintu cyo gukora ntaco nzi kuko twebwe papa nagufashe watwaye ikintu c'ubundi mwana warakubitwa kibaza ko n'Imana yakwibagiye uravyumva urumva yuko ni ndero mwawe kuva muri batoya kabisa uwo munsi rero ngo abafotografe nibo kigeza kuba bivyiye telefone nya mwana w'umukobwa kabisa araduhangara gose aremeza yuko ariko twivye telefone bakayitelefona ko igasona bakadusopa bakaburana kimwe ngo nimurire mu miduga ngo tugende muhira ku mugeni mariage yaheze batwikuruye no muhira ku mugeni mugabo rero haba umuntu w'umutama akuze hagize usonera abantu bakuze burya barakunda ukuri ego aca tubwira ati burya ndazi yuko tuza kuryama ukuri kumenyekanye tukuri kuri telefone kuramenyekana aca abwira abageni ngo guma hanze ngo hari ikintu ngire nigirire aca arinjira mu nzu y'umugeni arazimya amatara yose acara bipa kuri ya telefone bamugurira ivyumba vyose burya ya telefone yayisanze mu gitanda c'umusore nako ari yabaye umugabo uwo munsi yayisanze mu gitanda c'umugabo ariho yibereye mona mihinga yavyuke kaho haravyutse ingwano yindi dasanzwe kuko uwo mutipe nari nagiye gufasha sinari bwamubone yashavuye naramubona turi mu kazi ariko zine bwamwe nishavu giye waho rigera yavuze ati mon frère warampaye akazi kandi usanzwe uri umugenzi mushikawe yatwagirije telefone tibuke hamuta twogeje izi image zose ndazifuta zose tindabifutira mu maso yawe tikaye ni affaire karase zanzwite twarogejwe mugabo twarogejwe kabisa hari abantu badafira kabisa kubwira ati ewa ni ibintu mukoze twarogejwe kandi bimwe by'akarorero guhera uwo munsi rero naciye mbashoke birambabaza nsanga turakwiye kuronka agaciro nk'abandi bantu kabisa agaciro urazi nka jewe ndavye yego muhamuga fise none gasha ibaze umuntu akora no mwuga ashobora no guhamagagwa muri Ntare House urumva canke hanze y'igihugu agiye gufotora gufotora abanyene icubahiro je ico gihe narashavuye vama ndabura uko nifata kuva uwo munsi rero nca numva ntangiye kubashoke ego burya abantu bose botahura yuko arakazi nk'ubundi gatunze imiryango gakwiye agaciro umuntu akabwira ngo urazoza kunkorera urubanza ngo uzushike saa 10 diko ugacusika saa 9:30 urubanza rugaca rutangira 6:30 none mba kwaba gusuzuguye ucumenga uri wa muntu w'inzererezi adahize icyakora babwira ngo igumira ngaho wicaye urindiriye ukamenga nta kintu bitwaye si ibyo gusa hariho n'umuntu muvugana iby'akazi ahubwo ati nje nzoguha avance mu ndwiza uravyumva ati ku itariki iyi nzoguha avance iyo tariki igeze ukabona na kuronde ukamwibutsa agaca kubwira ngo naho nzoyaguhujya munsi nyene nta kibazo iyi photography ni business muzindi ni business muzindi kuko hari igihe haca hagera ya tariki ugasanga na ya mahera ntayafise yabiguhishije
wanse n'akandi kazi ariko kenshi natwe burya abafundi turicungera iyo uwo muntu ariko aragukinisha mu ubwo buryo uratora iyindi avance urayitora kuko yahandi urayitora kuko hari ikintu ca mbere cemeza ko waronse akazi ni avance yego kabisa muri byo kuko hari abantu bama bahuguza batubeshera ukaza wumva ngo hewe ngo nyaruka ngo udufotore ngo umufotografe yadukoshonye none yari kuza gukora ikata amahera wamuhaye yaratoya yandi kuko ni gake diko uzubitohoze neza ni gake umufotografe asiba yarari avance y'umuntu biba biteye ubwoba sinebazo buryo yose bakorera atagize ikibazo kimwe gikomeye gituma kenshi mbere hari acatuma arunge kuwundi muntu wavuze ati kubera inoti y'abandi yabitse hariho n'abandi usanga byamugoye ukuntu yogombora ibintu vyiwe kuko kenshi baraduha avance hanyuma bakazoza kugombora hariho rero bigora ahaguma kugira ngo amahera ariho ngo bikora ubizane ngo amahera arahari ya avance yaguha yaraheze ukisopa ukagenda ugasohoza amafoto kuko ama imprimante hari usanga tuko dukoresha ama imprimante azimbye cyane atunze bake mw'umuci apana buno Epson ubona hano muri quartier no akomeza zitandukanye mu buryo bw'agaciro yego hariho izindi Epson usanga bisaba yuko uja gusohoza handi ugaca wisopa ugasohora nk'ifoto nk'amajana 3 ugafata amaflash ukaguruka runda ko za video ukamushira ushitse ngo shira ngaho uzoza gutora amafaranga uravyumva mani wigoye kenshi kintu maze kubona ibi bintu bikunda kugira abantu badakundi kwerekana ico bari diko je nkenye ndavyerekana diko ego je sinishushanya ntumbono kumenga si byiza kuco menga ukenye ukavyereka abantu kuco menga ni nko kukubona imboga mu menyo oya kawaida burya umuntu yiyorobeka yona kwica Jezi nkunda hypocrite ntumbonuko ndakunda ibintu birahawe kuvuga ngo ibara ryera uravuga ko irabura rikirabura ego niko bimeze je ndanakwa nkadiko ndabikubwira ego sindi muri babandi uzahumba uretse ko jewe burya nta nakunda ugwanko ego je sindi muri babantu bakubwira ngo jewe ngo ndagukunda ntagukunda oya jewe kabisa ibyo ntavyo nzi kabisa ikintu ndakubwira ngo I hate you cyangwa nihuramira ukamwima imigenderanire ndabivuga uranimubwira akababizi na defo yiwe nkayimubarira nanje mba nkunda umuntu ambwira nkuko nyene uko ngufata amajaka nanje aba ari kumfata nariko ndakubwira rero ntihari abantu usanga bahisha ko bakenye ntibakubwiza ukuri bati nukuri byarangoye mbikira mugenzi nzobitora ninaronka amahera jewe kenshi hari abo namambwira nawe ati mugabo naragutanze kubaka iburimwo ndabizi vuga ukuri kose nkamwubahura Jean ego niyitinya ngo yigire ko afise amafaranga cyane wala agaca bimbwira ati nukuri rero nta mahera mvize nzo yaronkera ikigihe ati yari iyo nyishu narindindiriye mugenzi nta nikindi kuko urumva kandi muri ico gihe urashobora kumufasha urashobora gukorana kuko baravuga ngo n'umwami yaratiye urushinge uravyumva diko nta muntu umwe kwisa dakeneye uwundi oya umuntu agoma akenera uwundi nta muntu adakeneye uwundi umugabo umwe niwe yigeze kubwira umwana wiwe ngo aba taxi vero nimbwa uravyumva byarambabaje ni ibintu byabaye wumva urabona nariko ndaduga aha kwa baranye nkamwikawa ndibaza urahabona nariko ndaduga wa mujoko muremure aho yagira ushike hejuru ugira ugere kwa biro nariko ndaduga buke hanyuma aca haza umugore araho twari tugira hajya mu makawa uwo mugore acabwira umwana ngo ja kwa rijya kinga ngo ya ngo zike mkango je ngo zontwara ngo ivyo nivyo ga mwana ngo none papa ntiyavuze ngo nimbwa papa yavuze ngo nimbwa so mbere kuri se biri muri kakazi niko ndavuga bamwe bagasuzugura urumva nk'ubuse yavuze uwo mwana yumva ko aba taxi vero ari imbwa umwana nawe uvuze ikintu agicakira ningo bafise ubwonko bwakira kubi ikintu uvuze aca gifata narumvise ngize homo abwiye nyina ati papa yambwiye ko bajya ari imbwa urumva nujya mu taxi nujya mu mayibo urashobora kumukenera yego hari abantu bama bahuye n'ibibazo ugasanga ahanagiriye ikibazo hari mayibo zikamudepana amana ugasanga diko jewe burya urukundo rw'uwanje ruratangaza abantu benshi jewe ntararongora cyangwa ngo mvyare abana bo mwibarabara kenshi wasanga turi kumwe barabajama banje ndahajya mu kayanzeko barabajama banje nkabakunda urukundo rutagira uko runga yego kuko je ndi wa muntu ntazi kwirengagiza cyangwa aba bantu bita ngo ni birara je n'abagenzi banje kubera mu bibirara man nugira ubwo ko bogucapuriza CV oya cyangwa abantu society kaguha image itariyo oya mu bisanzwe diko ico umuntu ari kiba kizwe
je shaka wambare costume nzi yuko uri umugesera ntaco bihindura kuri jewe nzi yuko uri umunyamanyanga iriya costume ntituma ndagutagatifuza ngo ndabire umuntu mwiza oya mugabo uko utamuzi arashobora kumwihenda ko basagwa bamubona neza diko jewe buryo uzunarabe kenshi nambara costume gake n'umwambaro ntinya kandi nubaha mu mpande zibiri uwo mwambaro ndawubaha kubera iki n'umwambaro wubashwe koko by'ukuri mugabo nkanawutinya kubera nkanawutinya kubera unyegeza image y'umuntu haba ubukene ashobora kunyegeza ubukene bwawe yego haba umugani wawe nkinovuga nk'iki nkuko utiyubaha menguri yubasha uwo munsi yego ariko n'abatwiba kenshi arige bambaye ama costume yego ejo bundi byarabaye mu rubanza ariko ndakora haza umuntu yigira nyene nk'umuntu ari muri twebwe urumva akana protocol abantu abereka aho baca kumbe n'umusuma kuko pare yamuhaye telefone ngo akira ngo mfotora acara mufotora para acara yibagira mutipe yaciye anyerera mutipe yaciye anyerera kuko no mu nyuma narigeze kubona izindi foto ziwe batangaje ngo yivye telefone kuri grand séminaire cyasanga urumva yabigize mu rundi rubanza atari mu rundi rubanza epota ari yambaye neza ahubwo mani uzi ko hari n'abantu ngo basigaye ukabona umuntu arahagaze afise umuduga mwiza ngo akungurutse kumba agamije kukwiba yego akagenda kwivye nako kamakoti uvuze ati umuntu ashobora ko yambaye ikoti ugasanga ahubwo nibingira gende yego akihisha niyo mpamvu wewe utabushaka kwinyegeza mu bintu yeah right je nikomeze jewe sinkunda kwihisha ngo nereke naka ko ndi katari co ndi oya kandi je mu bintu by'imyambarire ndi wa muntu yitungiye impuzu nkeya niyo mico yanje yego n'impuzu zigiye kugwira diko nca ndazitanga nca ndazitanga pare contre nka usanga nyina w'abana amagade robe yaruze oya bajya nivyo byabo baba bishakira ngo bame mu mpuzu nyinshi bahindagure je kandi ntaco babigutwaye kumva yuko wakwitungira nk'ipataro zitatu ageze mu ikanzu 8 very simple je nibisanzwe kabisa yego nibisanzwe yego zigwiriye nca ndazeva kiwa kwe kuko sinda naguhisha burya jewe biri no mu bintu umugore twahatswe gupfa tutari abana kuko umva yarabona nk'ubu nguze nk'udushati dutatu tubiri ncenda dutanga nkagumya kamwe zibiri ukagumyemo canke nkaca ntanga kamwe nkagumya tubiri bikamutsitaza cane ngura bahizahezeshe ntoya from aho mugani madame afiserezo ico gihera afiserezo kuko erga haro gukundana cane ukarenza ahubwo burya byasaba yuko dukunda umuntu nkuko twikunda twebwe nyene kuko ijambo ry'Imana ribivuga none gadiko wowe nk'ubu none ugabiye umuntu impuzu yaheze ubu mufashije iki ugashaka mufashije ukantu mane twadukwiye kwiyumvira kuzi ko abantu benshi bagaba impuzu canka kugabiye ikirato aho acha kindi uzambara iminsi birutsitaye kikabura taye yaheze burya nibyo gushira muri pubere byo gushira muri pubere sibyo guha abantu ako kantu kakwiye kwigisha abantu nimba ugabiye umuntu impuzu mbere ukamuha muri zimwe nshashu gifise niho uza kuba uyimuhaye kabisa canke zikiroreka yambara nakanya na gatoya birafasha cyane nuko rero tugarutse twari turi ku bintu by'ubuzi yego ahubwo imbere yo kubandanya unkundire tuganire kuri kino kintu wakomeje kuvuga uburyo mufatwa nabi umugani wa twavugaye kuri kimwe twishunze ku kazi ukora mugani ubundi buzi burya kenshi nkuko bivuze abataxivero abayikorera imizigo n'abandi bantu reka mbere hari n'abantu bakora mu biro usanga banyanyaswa nkoresha iyo terme n'abakoresha babo yego ariko rero tugaruke nk'ubo kuri mwebwe hari n'indi version ivuga ngo bano bantu ba photographe yego n'abayenseriye ati mushobora gupatana igikorwa ejo ukamubura twasa n'abakavuze ko mugatuvuga ku ruhande rw'aba boss yego canke akagukorera ifoto nabo ko mutabivugaye canke video akayonona ubwo ukuntu rimwe bataratahura akazi mukora ngo babahe icubahiro usanga bizanana kuri mwebwe kubera ko atabwiza igikwa no kwiyubaha muragira imbere y'ababaha ubuzi ico kintu kimbajije hageze kandi ni ciza diko hariho bamwe muri twebwe b'abayenseriye kuko diko jewe sinakubwira ngo umfotorere ngaha ku bapenikoti ngaha ku ntahangwa nguze wambaye deshire n'isandari ngo ndavyihanganira ahubwo nca ndaguhitike yakuzanye ukaca usubira iyo uvuye uravyumva umuganizo kweri ukaja mu gipasitore wambaye deshire man ico ni cambere ica kabiri naco hari umuntu usanga bino bintu abikunda atabigize umwuga hari abantu usanga bavuga ati ndakunda gufotora ndashaka gufotora urumva mugabo nkatwe tuba twamaze kubigira umwuga turasonera akazi tukagakora neza ariko n'abakoresha bigasaba ko badufata neza ukakubaha diko twageze kuja gukora ahantu n'umuhungu araho dusanga umugabo umwe mu rupangu dushitse ngo mwe basha ngo ni sawa ngo mbe namaki nametse
mbengo muje gukora iki twebwe tuje ngaha kuraba waduhaye akazi kugira ngo tugende wogenda mwe muricaye hariya nkuko umenga turi micafu diko ntupfu ukoranye umutima mwiza naho vyogenda gute abaguciye intege man abamaze kukonona no mu mutwe voilà epota y'ahantu uja bisaba gahemwe karibu tubaza imana iki canke mwakira ikibanza urumva biba biryoshe ucukora uryohewe buti ndi mu bantu sindi mu bikoko urumva haya kandi kantu kama gakunda gushika kagashikira abantu bamwe bamusanga nyene uwo mwuga bataramenya ico arico urumva akagenda nk'ubu gusaba inzoga urana psychologique kumabirashika nawe ugasanga washatse inzoga kubera abandi bariko barazinyo ukanyoterwa kawaida twe tuba tugiye mu kazi kandi dukorera amafaranga kandi uretse yuko tunigurira amacupa menshi washaka mugabo birashika kumva ari umuntu ashatse kunywa uravyumva uwo mutipe rero byarashitse arasaba inzoga ayisaba vama nanje ntabishaka iyo nzoga yayisabye ntabishaka yari umufundi muri kumwe ku kazi asaba inzoga mugabo rero naciye mbashoke umuntu araciye amutuka amubwira nabi ngo hamwaje gukorera amafaranga ngo mwe ntimunywa amuraraguriza gose jewe sinigera mponyera muri salle de reception ntafise amafaranga yo gushobora kwisororera mpejeje urubanza niko bimeze hari apare yayo nje gukorera sinshobora niyo ntoba ndi kwa kajya kazi nkagenda ku rubanza quelconque ko benshi baba bashaka presence ndagenda nkakora urwo rubanza bampa batampa amafu banzi neza yuko ntegerezwa kwigurira nambo uwo munsi uri muri mudi yo kunywa namanza kunywa ndagenda nkanywa yego hama ariko uwo mutipe je numva atani ko sari nini yari yagize nimba uri mu bantu uri mu rubanza umva ati mume nanje nivuna inyota numva menga nta kosa yoba yari yakoze nini lituma yari kwishukwa nk'izo nyishu kawaida nta kosa yakoze bari no kumwishura bati rindira urubanza ruhere uraza kunywa ni waronka umwanya wabyo uretse ko bitari ngombwa ko ayisaba gusa yamwishuye nabi numva ndabaye shoke en fait rero nico kiri muri bya bindi bituma abantu bimwe nako ndavuga byo gufatwa nabi mu kazi mugabo urumva yuko duhagaze kuri ba bantu bakora ubwo buzi nshaka duhurize kuri kino kintu ariko nimba ari kucumva bien sûr yego monami urumva yuko hariho umugwi hariho umugwi ushobora kuba ucafuza abandi kuko nkawe ushobora kuri kuravuga uko ari ugasanga uri umwe mu bantu 10 urumva je nakomeje kugira ubwoba buvuga ngo ubwo niho usanga mwebwe ubwanyu ari imwe mutuma batabubaha bategerezwa kububaha diko barimwo batuma tutubaho kuko diko jewe ntiho mbwira ko ugenda gufotora wambaye ikabutura siko wambaye isandari ngo ure wa muntu yiyubasha babwira ngo ja muri kapuka jayo wiruka none umva abadukwegera nyene barahari kandi nyene nama nabonye mu makapo benshi kabisa bariho kandi bama bakorose no gupfa bagafasha nke bakavunika byama byabaye mugabo umva warama ego nta ibintu bivuze yuko mani ntibategeza kubikinisha urumva yuko umuntu anabyitwayemo nabi ashobora kuhakura n'ubumuga canke n'urupfu muga ikindi ico ni cambere ndacumva ariko rashobora kuba nambaye neza ubona amenga ari yubashe ariko ntakurikiza amasezerano yahanye n'umukoresha ivyo biraba ivyo bikunda kuba yari umuntu yakira ibiraka vyinshi akavyakira amemita kandi akigungira kwa kazi kuko je ntiwombwira diko yuko ugenda gufata video ukayimontera ukongera ugasohora amafoto hamwe ukabitanga ngo uzubitangire ku gihe oya ntibikunda nkanje ugasanga nibiraka bitatu nkanje ubwanje sinkora montage jewe no namba nagiye gufata image ndazifata ncampereza mu montage hakamonta ama ibintu bigatangirwa ku gihe mugabo wiko na montage utoyikore oya no bishobora ariko ndagura akazi kugira ngo uwundi ashobore kubaho abantu rero bakunda gukora nk'ivyo n'abantu bigungira kwa akazi ugasanga akazi ya kamonopolije ntari karaha kwa bandi kandi umva no kwa avansa bica bigorana kurumva ibirarane biba ari byinshi embo imbere yuko duhava tugera n'abantu bampera impanuro kuko mbuje ndakunda umuntu mba numva mu mutwe nibaza ko bariko baravyumva abakunzi ba fresh abari karagura abantu agira n'ica bamariye mbere ko tugera abantu ndashaka kumenya ngo ko wamaze kwinjira kuko je maze imisi mbona menga winjiye no mu gisata ca film kuko urinze uja kwishure ukiga usanzwe uzi n'ivyo bintu je nese nebaza ko umwanya n'umwanya abona kubona nawe muri no industry wamaze kwinjira ubwo ntibizohava biguha inyungu kuri kimwe bikica ikindi ibintu vya filme ntubeshe narabigiyemwo narize certificat ndayifise uretse ko nakuze ndi umuhungu ashaka kugira diplome nyinshi ziri mérité habwo nyene kurundi ruhande mbare senda naguciriyemwo ari umuntu yumva ngo abantu bafotora ukamenga ni babahungu nyene guco bisanzwe waraciye ku ntebe y'ishuri je amashuri narayize atari menshi cyane kandi atari make
kuko narize primaire ndayimaze narize muri petit séminaire wize mureke Ngozi ego hama ndahavuye wanize ahantu heza hajya hano ngo hega incabwenge bikaze ico gihe nabona bari baciye ubwenge sinzi nuko ariko bimeze no munsi sinzi mugabo umuntu avuze ngo mureke ikintu cyuta kuza mu mutwe ni ishuri ry'abanyabwenge oya ntubeshe nibyo kuko ndibuka yuko tugeze mu mwaka w'indwi haraba ikintu bita tamisage namba ari tamisage sinzi kubiprononsa neza igifaransa mbariye kirangora kuko icongereza nico naciye nkurikirana cyane bibaho ega muri kaminuza y'u Burundi wize igifaransa muri kaminuza icongereza nize kaminuza y'igihugu ego y'u Burundi ni igicongereza ntivyari byoroshe ico gihe kuko ico gihe nari nzi yuko nzokwiga imyaka 5 nk'iyo nyene ipeya yigwa ariko naciye niga imyaka 7 bivuze yuko ni ikibazo ca leta wabanje gikubita hasi exeta oya twebwe wizi mureke no kuvuga iryo jonjora ryaba mu windi ryo kuturobanura mu windi mu bisanzwe muhavuye mu kaduga ntimwasubira kuyoberwa uko diko twarahurira mu windwi iyo tuvuye twese twaba ba mbere siko mugabo uhageze wacubona yuko hari hababa ba mbere biga mu bijuju uravyumva ababa ba mbere biga mu bijuju regura ba wiga kwishure ry'ibijuju kabu wa mbere mugabo ugeze ahandi bigacewe na gakwari okay ni kakana bavuga ngo dans le pays des aveugles ngo le borgne eroho ubonesha rimwe abari umwami okay byaba bimeze uko urenze mu windwi ntibasubira kuyoberwa ntiwasubira kuyoberwa kabisa ndabitahuye waburi uwa mbere mu ba mbere ego nuko kuva mu munani kuduga ntiwasubira kuyoberwa warindi uheze ishure rya utayoberwa nukuvuga twebwe exeta ndiko twebwe exeta baravuga ngo mbere aba bahungu exeta izobananira ko twe exeta ntayo twigira arakuya kuntu abantu ba papa ko twebwe baradukura mureke tukaja gutegurira exeta handi baradutwenga ngo abantu ngo ntibazonamenya ko barahiga yuko tumeneka imitwe bakabura twebwe kwishure baba baradukarihije twagenda rugucisha ibi bintu bavuga ngo gukoputa twe byaza twamenekera bazi mpamvu ngo mbona nakavuze no kubera ko kuri generation yawe umuntu kugira tore exeta baragira n'umunsi mukuru mu muryango yabari yarekerega wanashaka none umunsi bujya gutora exeta ikintu cy'umuntu wari we wese novuga ko eko nubu so wari wese mugabo twe byawe viza agaciro diko oya birumvikana navyo uyafise agaciro kwita twebwe hejeje secondaire ico gihe waraja no kwigisha waraja kwigisha ushaka cyangwa ukabandanya ubwo nyene umuntu je nshaka kumenya rero ngo sinukuri sindi ko navuga kuno mu gusuzuguritse yego uburyo wagiye muri kaminuza y'igihugu nayo nyene n'amateka wiga icongereza yego umengo no musi wakabaye atwa ntihobora amakuru diswari ntihobora ahantu wigisha niki wewe ucuhitamwe kwifatira kamera ati ngiye gufotora ngiye gukora ama video y'abantu kubera ko utagiye muri career yawe sinzi no bya career ivyo wari warize uno muzi ukaba wibereye muri bino bintu abantu bagifata nk'utuntu duto ndiko nubu ndigisha nkubu nawe ubishaka no kwigisha ukeneye icongereza kuri no kikwigisha nta ngorane mbwa nta classe office noja muri classe oya nigisha aba particulier babishaka ari anglais médical anglais technique anglais parler nyene mvuga uti ndashaka ya communication mu barabara nta kibazo ndavyigisha navyo hanyuma kubona nkora akazi ko gufotora ntaco bintwaye birampimbaye kuko urumva naho nariko ndiga ivyo by'icongereza diko je nakuze ndi umuntu ashaka kwifotorera gusa kuko jewe abivuze ko ikintu wacimvisemwe kuva kera hariho umugabo yitwa Sitimu yakunda kuza kuramutsa papa yarabize za pare bita yashika nukuvuga jewe ndetse nkakora kwiya appareil gusa urabyumva iyo appareil yiwe ndetse nkayikora ko wamenga ngiye ni ya generation ya attention wasanga umuntu yajyamye hasi yahonetse zaba ziri ku gitigiri kumva filime iheze subu dukoresha amakarte memoire bari yubara bagati tiziheze hari ababyita umukanda ngo tigiheze iki kintu nta zindi foto ziboneka zaba ziharuye uwo mugabo racha novuga ko ni nkawe nagiriye ko motivation kuko Sitimu ego maze kugera mu seminari narasanze undi muntu yitwa Alexi wo mu Cibitoke mu Rugombo nawe acaza arabinyigisha jewe no kuvuga mpejeje secondaire yaba hariho kaminuza yigisha gufotora niyo nari kujamo kuko cemeje secondaire nari nahisemwo ibintu bitatu navuga nti ibi bitatu babimpaye nopfa kuvyiga usanga hari ico hisemwo ubona menga kiri proche na photograph byasa nk'ibijanye kuko naciye ntora geography ntora n'icongereza ntora na IEPS kubera iki abantu icongereza kubera iki geography je me contempler la nature ego mu bisanzwe je ndi wa muntu kandi nivyo natiri iraza guhura cyane rero na bino bintu je ndi wa muntu diko
nshobora kuyipagiza nkavuga nti ndakumbuye kuraba imisozi y'ahanaka nkigirayo kuraba iyo misozi yaho ingene haremye ibintu by'inzuzi nkabiraba hama mpejeje ari cyo kikujanye nkimpejeje nkagaruka hama ubona bagukubisa icongereza bankubita icongereza canja kucigana umutima mwiza kuko naco cari mu byo nashaka nkaciga mugabo nguma mvuga nti ya photography hanyuma hacaza uwundi mutipe ego aha muri Burundi nyene nawe carabinshyiramwe arabinkundisha arabinyigisha ndabiranforsa ndagura kapahe gatoya kitwa Sony ndakibuka kuko niko kanangejeje kure kuko nakavuye ko nca ndahugura professionnel ego nca ndabibamwe uko rero birandyohera aho bari ikintu aho bari nk'ikintu ambavu kubera wanashakaje ikintu cishwe urugo ndagifata nka project komeye hambavu yico naco nyene numva ari intambwe umaze gutera baranga kandi kantu mu buzima umaze kugera ko biciye mu mwuga wawe umwuga wo gufotora kare namye nkubwira ngo simpisha ibyanje ariko hari ibyo mpisha birahari ariko siyagufashe narinze kugira uvuga ati nk'akarorero ati narasumye agaparisere mu ntutse hari byinshi biriho ariko nyene si ngomwa ngo bija habona ego la jalousie no manque pas urabizi yuko hari abantu usanga babivyemwe umutima mubi ego kandi uri kuraje imbere ntihaburana gato abafise uri kuraje imbere baguma bakwega basubiza inyuma kugira ngo barabe yuko atacogerako ariko nyene Imana iguma ihari kugira ngo ibitondeshe ariko ico kintu kirahari hambavu y'umuceri mu rugo sinokubesha ngo nce hirya canke hino imbere ni heza mwijambo rimwe imbere ni heza uraharaba nyene ukabona ati bya bintu birashoboka noneho kenshi ibyo umuntu yiyaturako nibyo bimubako na cyane cyane kutavugira mu busa we nkaho uvugira kuko nariko ndakubwira nti jewe nakuze mbona nti passion yanje ni photography navyatuye none byarambaye ubu mbaye uraja mu byongereza uriga mugabo nguma mbona ifoto ni ngomu uragirane urabivamwo nguma mbona ifoto nguma mbona ifoto tu nuko biri imbere ni heza kabisa buno ubuzima waciyemwo kuva ico gihe ugana none munsi biramutse ari nk'igitabo wandika ubona wogihe ijambo ry'umutwe rivuga gute ijambo ry'umutwe ico kintu nturi wa mbere akimbajije uramaze kukibazwa nayimaje kukibazwa ndiko je naciye mu buzima bwinshi burya kuko je ndibuka yuko niga nko mu wa 4 primaire canke 5e papa yarambyura na mukuru wanje atubwira ati sinkunda ko abana b'abahungu baryamira ntaco mubuze mugabo ntimukwiye kugira itiro ryinshi ico gihe ndibuka yuko yari instruit ndibuka yuko ico gihe yadutwaye ahantu ico gihe imbeho iranse handanyagirwa ndajugumira radiko kandi muhira nasize umuceri uhari n'amata hari bashikanje bariko barinwera urumva kubera uri umuhunga kujana aho yego ku mugoroba yatubwiye ati hajya ni hamwe n'amankura bijya mubayemwo neza namwe sinshaka yuko mukura mufyina jewe papa novuga yuko yandeze neza nivyo sinovuga kwanza yandeze neza nakuze ndi wa muntu adafyina kandi nshobora kuba norondera nkoresheje inguvu ziwanje ndiko sinkunda abantu batera imbere bivye canke bagize ibindi bintu by'ubuguruguru ndanezerwa aronka ikintu kivuye mu yashi ibintu gutayego je ndakunda urana nk'ubu diko je iyo mvuye nko ku kazi nicaye ahantu ndiko ndanywa akanyobwa kelkonke ndumva nezerewe cyane nta muntu mba nivye nta muntu mba nabeshe mba ndiko ndafungura ikintu navunikiye ibyo bintu uzubinezererwe nawe nk'umwana w'umuhungu yego ndabona uracari muto sinoreka kuguhanura diko ntuzuje mu manyanga uzokora ibintu uvunike kandi uzotera imbere asante sana karanyigishije aka kantu karamfashije kabisa icyo kintu mvuze nico n'igihe ibyo kintu nico ushobora gushika nko muhira wiriwe kuzuba wakubiswe urana ko ibintu dukorage wiruka mwibarabara ukagihane mu gukumva mugane wa mugoroba muri kurinywera nk'agasitro gakanye ukumva bimwe byose wiriwemo ahubwo menga bihindutse ibyirato ibintu bisanzwe umuruho uhezagira umugabo umuruho uhezagira umugabo kuko burya mwitanguriro kiriyo yuko umugabo iminsi yose azojya arusha bintu genda nabifata nk'igihano burya nukuvuga rero je oya sigihano niko Imana yabipanze
tuvuge ko ari umupango ubuzima mbona nabifata nk'igihano mba numva byarabaye nk'itegeko uko ryategeko rero utarikurikije n'ibyo yako ravuga bati ugwa mu mahano ugashaka kuronka ubuzima mu buryo butari bwo cyangwa ugapfa ukenye cyangwa ugapfa wangara wala cyangwa ukaja mu busuma hajya rero umuruho ayo mugabo ndagwenda garusa maze impamvu atari itegeko yego ushatse woreka no kubikora mu gihisemo bwa buzima bundi bubi wala bwa bukozi bw'ikibi rega nishwa we uracago namuvuga uti je ndagenda guhenda abantu ndagenda kwiba mugabo mbeho nishwa yiwawe mugabo jya dukeya duhezagiye tutagira amarira tutagira umuvumo ya titre ntwayitubwiye ya titre kuko numvise ni burebure tuzongera tuganire burya bagiye kuzara kubona kenshi twiganirira umbura dusangize ku buzima bwawe waciyemo mugabo nashatse kumenya ngo kiramutse ari nk'igitabo ubona cyo bacitwa gute no cita nk'ingwani ikomeye yego kubera ko ubuzima wasanze ari ingwano no gufightinga kabisa yego ingwani ikomeye niko no cita ico gitabo ariko ukizinguruye ntiwosangamwo ari ingwano komtere oya gusa ni nka comparison y'ubuzima umuntu yaciyemo n'ibikorwa yabayemo yego nivyo ndiko ndagereranya n'ingwano ikomeye cyane si ingwano komtere ngo kurasana cyangwa guterana ingumu oya ni ingwano y'ubuzima nk'ubu yirukuragana n'umwana wawe ndibaza muri byari Imana yaguhezagije harimo agahungu cyangwa uduhungu n'abahungu batatu n'umukobwa umwe kuko umuhungu wa mbere agira kwiza imyaka 8 waranahezagiwe nkiyo muri ko muraganira canke niyatangira kugira imyaka yo kumedita cyane ubumva uzomuha uburezi bufite ico bupfana na kumwe muzehe yakurera ashaka kwereka yuko atakuryamira uri umuhungu utegeza gufighting cyangwa ufise ubundi buryo bwawe utegeza kumwedika nk'ubutandukanye n'ubu ubu uya bakiri bato urabereka ikintu kibi bakakireka ciza bakagikora aba bana bavukira Bujumbura diko ntubarera ku nguvu umureresha ihakiri ntumuhatira ku kintu twebwe nkoni zo gufuka amafundo twebwe kubera twavuga yari ya ruguru tugakurira ku nkoni nyinshi yari indero yo kuziko donc batureresha bikaba ngombwa yuko ibintu badutegetse tubikora mugabo umwana wo mu muji umureresha ubwonko uzurambwira ati kijya niki ibintu gikore iki ni ciza ego uretse ko nyine n'agakofe rimwe gakenewe kuko burya umwana akiri munsi y'imyaka 5 umukubise inkona arayumva kandi arahinduka agakofe karakenewe ego hinga rero amare kurenza imyaka 5 ivyo utamwedikishije ntiba bigishoboka acagira ibyo ashaka ni nkuko mwino si uno munsi uriye n'ikintu mu mwana ubwo polisi ogufata ni nkuko nawe we nk'ubunya nkawe sinokurera nawe ntiwondera birabigoye turi abantu bakuze umwe wese akora ivyiwe bivanye na shwaziyo ni nkuko uza wumva abasore n'inkumi babwirana ngo bagire bahindurane ntibishoboka umwakiruko nawe akakwakira mukagerageza kwakirana uko muri ingeso ziwe ukazakirukijana erega diko nuba wo muhindura reka nk'ubu nk'akarero urongoye nk'umugore akunda gusakuza nuba wo mutegeko tizize sore kubona mwazi yanditsa ko akabihe bikunda ntavyo ashobora guheba none gadiko umurongo yafise imyaka nka 25 siko cyangwa 23 none iyo ndero wo muzanira abavyeyi batamuhaye woyikura hari gihe mbere unasanga yiburiye abavyeyi hakiri kare akikurira agapfuvyi urumva no kuvuga wewe yandera afise ntuyihindura kirazira aguma ari kwa kundi nyene aguma ari kwa kundi gusa ico mufata utanga guhindura umuntu akuze ntivyo akunda oya ntivyo akunda gusa ico mukora muraraba ku buryo mugerageza kwegeranya ingeso zanyu zikakirana erega kenshi gituma hari imijyano myinshi mu mago benshi bananirana kwakirana uko bameze ashaka ngo abe kumwe we washaka voilà ngo nshaka kumera uko nshaka kitokunda je ntibikunda ahubwo uvuga uti wewe ikintu nkwiye gukora n'igiki nkwiye kugerageza muri wewe ukibaza uti ukibwira uti nkwiye kuraba ukuntu umuntu ndamwihanganira ndamwakira uko ameze dushobore kuba twobana nuko kandi ico kintu uvuze kinahura n'ikintu gisa no guheberanira nuko kuvuga ngo gender fise definiye urayimpebeye nta kundi kiretse imwe nini cyane ubona yo sambura urugo nyene nuko donc ugerageza kumwakira uko ari kugira ngo mushobore kubana wow Buntu wari umunezero kubana nawe mugabo burya ahantu twahereye canke ahantu kwagareye umwanya munini nifuza ko nampera impanura abantu ira akantu tekereye abakoresha n'abakoreshwa cyane mu buzi urakoze cyane ku bakozi ikintu no bahanura n'igiki bo kubaha abakoresha babo bakareka kubatinya kuko burya utinya umukoresha wawe ntubukimwubashe yego
ubasha umukoresha wawe ntumutinya kuko muvugana byose mudahishanya ukamubwira uti hakenewe ibi no bikora uku hama bikagenda neza kubakoresha naho no babwira nti nimwubaha akazi k'abantu bakoreshe nk'uko ari abantu ni akazi kazogenda neza kabisa. Musaza wakoze kuzana izere yuko ejo canke hirya ejo no muri tugukeneye uzotwitaba. Nta kibazo ntimurambirwe ndahari. Wow. Tubashimira camwe namwe bakunzi ba Fresh TV. Twizere yuko muba mwaryohewe narababwiye ngo ndinze nzana umuntu nuko mbambona ikintu kimurimwo kenshi ibiganiro nk'ibi mbashaka twigishanye tuhakura ubumenyi. Nizera yuko mwaryohewe. Mu make your comment mu ibyumviro byanyu mwamubonye gute ejo agaruke wize iki twakora iki duhindura iki kugira tubandanye tubanezera na cyane ko dukora kugwinyungu zanyu. Turabakunda cyane, hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.